singa zibiri ngwaye rero niwe njyana ntavuga ariko n'umunsi byakunze ko mbyuka nashiye ngaha n'ubutamba natanze Imana ishimwe cyane. Nashaka rero musengere ku ndwara zanjye ndagwaye estoma dusubire kandi Imana yagukijije none aho gushima Imana ntabwo usubira gusenga nawe nuko usubira kukurambika ku biganza wavuze kugira ngo itangira amahoro. Yesu nashimye. Amen. Nanjye ndashimira Imana kuko hari ikintu nari ngenda imyaka myinshi kandi atabantu bari bakizi. Iyo nta kanyamuneza nigera ngira mu buzima bwanjye. Nahuye n'intambara zikomeye ariko Imana irangwaniriye. Yesu nashimye. Amen. Yesu hariho indirimbo duhora turirimba inyuma ya zero Imana irakora. Nagomba nabishingire ntaye ko inyuma ya zero Imana irakora. Jewe umukozi w'Imana yarasengeye ku munsi wa Mungu hanyuma arambarira ati ngo utabamo kwawe kuje nk'agashururu no munsi rero nabibonye aho naciye hose bambwira ati wewe ntacyo tubona turi bugufashe. Umunsi w'ejo rero nagiye kuraba umuntu akomeye ariko mbona ntanyishe udoza nshitse muhira ndavuga nti Mana no gusenga sisenga ibyanje byose ndazi kubizi ngomba rero mbone kwa gukora inyuma ya zero. Umunsi nagomba nabashingiye ntayo yuko nishuwe. Yesu nashimye kuko ikibazo nayo bise umukozi w'Imana yakize ariko novuga ko nishuwe. Hanyuma naje ngaha ntumva amatwi yarazize neza ndiko ndagenda kubarana numva nazize amatwi ubu nyene nashitse ngaha saa 9 nagiye numva ntanguye kumva. Yesu yahamutira. Amen. Umutaragwa fuyiwe twamubwiye ko kuje n'agashururu mw'iyo ndwi none yishuwe uyu munsi aha nitwakomera amashumami Yesu. Hariyo abantu ngaha mu ishengero bagiye kubona kugira neza kw'Imana kuba cyane. Yesu nashimye. Amen. Jewe nari ngize iminsi imyaka myinshi atakanyamuneza mfise. Nahuye n'intambara zikomeye nkavuga Mana kubera ibyo atakanyamuneza nigeze ngira kuva mu buto bwanjye. Ndavuga none je nakoze iki? Nagendeye mu byaha ariko Imana irangiye. Indinda amasanganya mw'ibarabara nikora akazi katagisitero ariko Imana yarangiriye neza iranzamura. Nta masenga mvuga Mana je ndakeneye akanyamuneza mu mutima wanje nubwo nobura ibindi byose ariko nkumva ko nsa akanyamuneza nkumva ko ndiko ndakugorokera nkakora ibyo ushaka nta mandaritera misi yose. Urafise amahoro rero? Ubu ndafise amahoro kuva nkitangiye kuza gusengera ngaha ubu nararose amahoro ubu nta kibazo mfise nubwo mwari intambara Imana irangwa. Dukomera amashi umwami wacu. Desambre ku 12 naramuhote ndabona ko ndiko ndamera neza mushinga ntaye siho yarari ngo masaba Imana Mana je nama ndiko ndavuga ko ari abantu sengera kandi nakize ndakeneye kwaza akabona shajuma akabona ko nakize aho sengera nakiriye nguma ndabihagarara ko cyane araza ageze kuza turamunamarana nk'imisi 3 mugabo hacahaza ikintu cy'umusonga umwe nyene utwara n'umutima n'ururimi rutwara umasenga Mana simaramare mugabo arabona nyene ndabimubwira abandi bose baramushingira naye bati yapfuye mugabo ubu ni muzima naho biri uko ubu ni muzima je nguma natura ibyo nyene. Rero ikintu coco naguye gushima uno munsi mu gitondo nijoro mw'ijoro wa musonga waragarutse cyafatwa n'uku gutwi iki gice cyo ngaha iminsi yose cyaba cyaba kibatake iminsi yose ugutwi ijisho izuru be n'igice cy'umunwa n'igice cy'izosi be no bakwibera uno munsi cyafashe nyene kitakiza nk'umusonga umwe ngomba kumara umutima cyenda ndasenga nahagarara ahantu niho nakiriye uwo musonga waheze igice cyose wamenga nyene gifise ububasha ubu numva nkomeye cyane. Ohote rwose kandi ntabwiye rwose sefini
amen. Dukomera amashyi ikindi noshima naco gituma Imana ikirangira neza mu buryo budasanzwe. Rero nagumye senga mvuga ngo aze pasiteri yari yavuze atazoza nta adjustment zisigaye. Reka ndaza nga senga mana mubuza amahoro kuva ariko nari manana. Okay. Ngize gutya hano niko nari sinzi niba mubuza ni. Ndabona arekane ngaha. Reka wega ndahazira gaetu. Ngo unahadiro muzi. Atuchukuma hanyende. Uchukuma ngande narahakiriye. Umuntu nyene barabagenzi bose. Narahakiriye hamwe no gushimira Imana akiriye. Ati Jesse natambuka mugabo udatambuka narahakiriye. Ati n'umugore wanje yajya mu nama nawe nyene sigasegera nga. Kewe yarashitse arabimbarira numva ndanezerewe. Numva nta kintu kisunezero mwishi cyane. Imana ishimwe dukomera amashyi. Sinabona kugiye ko mu bizi birasoba yaje. Arenze igihe kingana. Bidesi nene. Dukomera amashyi mwana. Imana ishimwe cyane. Amen. Nagaze ngomba gushima Imana igitangaza ikoreye kuri uno munsi. Naje ngwaye imisonga mu nda kandi ndabimara mu minsi ibiri. Ariko nageze ngaha mwarimu w'ibyasha ati abagwaye mu nda bahagarare ngaha aho bari bahagarare abasengere kuko muri uwo mwanya yumva mu nda hose ariko harashuha mbega na marike imisonga ikaduga ari myinshi. Ubu rero wakize. Nakize. Imisonga n'umuriro byose pi. Dukomera amashyi umwami Yesu. Amen. Ndashima Imana kuko atunga ko yankingiye yandinze kuvunika. Baba muvunika ukuguru. Yego ngira nako ntambuka mu mwanya nishakimenyesha tuvuga ko tuzobona. Rero Imana yarangiye neza n'ukuntu nakimeze nikana Imana ihafi cyubahiro. Amen. Dukomera amashyi umwami Yesu. Yesu ashimwe. Nanjye shima Imana ku munsi wa Mungu napfuye ngaho umwana arembye. Ukenje ndamujana kwa muganga bashobambira ngo nta na kimwe arwaye kandi umwana arembye. Ujya nditaye ndamwogesha umunyu ndamuramutsa. Yego ndongera ndamushyira ko n'ijyahomo none ubu yakize Imana ishimwe. Dukomera amashyi umwami Yesu. Nanjye nagomba gushima Imana ko yankijije nari maze indwi yose amenetse umutwe yongera mfise indwara ijya mu nda ngaha ariko nasenze nyine mu masengesho biragaruka ubu byaheze. Dukomera amashyi umwami Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndashimye Imana navuye muhira mfise ukuguru guhera ku wa Mungu kwaguma kwakamo umuriro ariko ubu numva umuriro waheze. Dukomera amashyi umwami Yesu. Numva gufise ubwoba guhagarara neza kubera ko nahora ndakugendeza mu kirere nshobore kuguhagarika neza ntavuge neza. Wamaze gukira nta kindi wewe uba amahoro. Ubwo nubwo bahonyora gusa wikuremo ubwoba bw'umwati w'itsina rya Yesu byose byaheze. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Ndashima Imana yuko umukozi w'Imana yamuhagurukije igihe kigeze. Yewe nari ngwaye amasinazite imvura igeze kugwa naje no mu gicu nkatangura kubyumva mu mubiri wanje. None ubu narakize meze neza. Ndashima Imana yuko tariki imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe nari niciye hake ndasenga Imana avuga ati mukora ikintu Imana izotuma ihuhutwa ikabakorera igitangaza. Nanjye nankora igitangaza nasenze Imana mvuga ngo umuntu afunzwe mu izina rya Yesu azabohoke nze ndamubone. None muri iyo minsi iheze yarafunguwe. Ndashima Imana yuko kandi yashoboje icyo nari nemeye imbere y'Imana ko nagishikiye. Imana ishitse amasezerano mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dukomera amashyi Imana. Ndashima Imana cyane. Umwana wanjye ararwaye miliyoni duheze Imana iramukiza. Ndashima kandi nanjye narafashe uwa kabiri ndagwara n'itari byoroshye. Shimye Imana nanjye ko yankijije ntihabwe icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ndashima Imana nkongera umwana wanjye ariko tugeze mu nzira atangura kudahwa cyane rwose ashuha ariko ndavuga ati naho biruhu genda bandanya nkumangere none akenyera telefone ndatelefona se wiwe ndamubwira ati umwana ararembye icyo yambwiye ahubwo yavuze ati ubu nyene umuzane asha ntera ndamujyana kwa muganga ndamubwira naho duhurira acambwira agiye kumbwira byinshi nzanira umwana
ariko naje ngeze ku kaburimbo ca ndifatira bisi ndiyizira umwana nyene turagana ku restaurant ntarafata bisi aguma daho ariko ndavuga ati naho biruwo jese ndamujana ngomba ngume mbandanya ngenda gusenga nukuri ndashima Imana kugeza iyi saha umwana yakize nguriye hariya yakize nuko daho ntadaho dukomera amashi umwami wacu